tugira dushinge leta mvyeyi yegereye kandi yumviriza bene gihugu ikanabahamagarira gufata iya mbere mu kudoma urutoki ku barya ibiturire n'abasesagura itunga rusange aho ari we wese yaba uwigenga canke abahurikiye mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abene gihugu ahamagariwe kubigiramwo uruhara na kare ngo inkware yicwa n'umurerezi. Nta kwidoga gusa ngo bariye ibiturire ariko ntubashengeze. Tumenye ko kurya ibiturire ugusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ari umuziruzigwa. Kugira ngo intwari ibereye itsimbatare ni igikorwa ca twese kuko turi mu cari kimwe. Tuzogerageza dukure mu Burundi agatima ko kugwanira ivyicaro ahubwo tubinjizemo agatima ko gukorera bene gihugu. Imigambwe rero nibiritegurira kugira ico iterereye. Turi ngaha kugira ngo dukomeze ibiganiro vyubaka igihugu na karengo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Amashirahamwe nayo aharanira iterambere ry'abene gihugu nakenyereza igume. Murazi ko aho kare hahise amwamwe muri yo yarayo kunegura gusa, ariko ubu twese hamwe tugiye ku kivi hanyuma twinegure turiko turakora. Vyabi binyamakuru canke amashirahamwe aharanira agateka kabene gihugu, imiryango iruguruye kugira ngo bamenyeshe leta akabakiye ubuzima bw'abene gihugu. Kuva kera narindi noneho umwana ntiyaja kwararaza hanze ubuzima bw'umuryango bakeburanira mu mbari. Ubuzobandanya iyo ngendo nawe tuzomenya ko indero kavukire yamujanye canke ko azoba afise uwundi shebuja akorera atarabene gihugu. Nobamenyesha ko atamwene gihugu numwe adafise ico yoterera mu iterambere. Ejo ni mwishinga kuvuga mudakora mumenye ko muzoba mutanye kiva abandi uko nako kukabari uguhemuka. Ubutungane bwiza butunganiriza bose ni imwe mu nkingi z'iteka n'itekane vy'igihugu. Imanza ziraburanishwa zikongera zigashirwa mu ngiro ku bwishi. Yamara rero haracari hagahaze mu gisata c'ubutungane n'ubucamanza. Twiyemeje gutera iyindi ntambwe muri ico gisata. Dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Twifuza mbere ko iyo ntahe yo kumugina ari nayo amasentare y'intango yo kwisunga mu gutunganiriza bene gihugu, kuko sentare yo kumugina niyo cabona kitabesha mu matati yo mu kibano. Turifuza yuko ivyaha bihanwa, habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze. Ntitwifuza ko hari icaha na kimwe cosubira kwirengagizwa ngo gihave kibera inkomoko y'indyane nk'uko vyabaye muri kahise. Ni muri iyo ntumbero dushinze ko ivyaha vyose vyakozwe hanyuma ubutungane bukaba bwarahejeje amatohoza, imanza zigacika, ababikoze bategerezwa kubihanirwa. Ibikiri mu matohoza navyo dusavye ababifitiye ivyemezo ko bokwegera inzego z'ubutungane bakabereka inkozi z'ikibi kugira ngo zishengezwe. Tubemereye ko ingingo zose zo gukingira ivyabona n'abagiriji zaramaze gufatwa. Ntihagira abagira ubwoba ngo imanza zisubire guciribwa mu mabarabara no mu binyamakuru.